Mukamana yacu igihe cyo kuva kuri iyi si ngo agaruke iwawe umwana wawe yaremeye kubambwa ku musaraba yitanga wese ngo agarukane abantu bose mu bumwe bwawe gutyo wa musaraba abantu bari bageneye kuba ikimenyetso cy'umuvumo awuhindura intahe y'urukundo rubohora kandi rukiza. Turagusabye rero ngo kubwiwe uhezagire iyi misaraba wongere uhezagire aba bawe bigiriye inama yo kwizigama mu ngoro yabo igihe cyose bazoyerekeza kw'amaso bazirikana urukundo umwana wawe yadukunze. Urabagabira ingufu zo kwihangana mu bibagora, umwe wese muri bo ntiyigere adohoka mu kwifuriza abandi neza no mu kwitanga mu iranguke, gutyo bose bame baca mu makanda ya Kristo gushika bashize mu bwami bwawe. Tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Turirimbe rero tuneraza Imana dukenguruke ko yashimye kubana natwe no kuduhezagirira iki kirimba n'abazokibamo.
ese amahoro ya Kristo yoganza mu mitima yanyu, maze n'ijambo ryiwe rikabagumamwo, gutyo ibyo muvuga byose n'ibyo mukora byose mwame mubikora ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Dushemeze Umukama.